tugaruka hahandi bivana nimero y'umuntu kuko uko abantu baremye gutandukanye nico gituma muzosanga mu nyifato twifata gutandukanye karaktere irashobora guhinduka bivanye nuko uhinduye ikibano nuko uhinduye aho wari usanzwe ubaye rero abantu Imana yaremye ku isi yose mu migabane itandukanye y'isi bari mu mero zine ngiriye ko bagabuye mu migwi ine arizo mero zine muzokuva mu kintu bavuga ngo ujya muntu ngo arugurutse ujya muntu ngo wameze neza aho ico bita mu Gifaransa kuba ouvert ugasanga n'umuntu yugurutse kigira kabiri udosanga abantu bari très sociable no kuvuga ko ni wa muntu usanga yama mu bikorwa byo gufasha abandi babantu usanga bakunda ko bari mu manza dusanga ari umuntu agusanze muri leta y'umubabaro ababarana nawe asanzwe uryohewe aryoherwa nawe hama kandi n'abantu batanga imbabazi vyoroshe ikindi gikorwa bakunda gushobora cyane ni igikorwa gifatiye ama protocole bya bintu abantu bicarika abantu babantu bayobora abantu aba bantu vraiment barabishobora cyane barashobora protocole gose cyane kuko ni umva protocole abona kugira ngo umuntu agu protocole yohegwe ni kujya kuntu za gutwengera abasange nabo ngira ngo arashaka gutwengera atanakuzi agutwengera atanakuzi rero nitworangiriza ntamwe yo kubyumvira reka ntamwe yo kwimvira fisi kandi ari mu bintu byose afeta ari hose nk'imvura wifasa rero bavuze ngo ameze nka papiyo nk'akanyugunyugu gatora kuri rishugwe ngara gatora kuri rindi rero bari ntaho magarara cyane hama kenshi bafata ingingo z'igihutihuti Welcome guys, ndabaramukije cyane aho muri hose ni Ariela nishimwe nkuko bisanzwe ndabakunda cyane murazi ko namanda bibabwira hano ni kuri Peace International TV yacu ni PITV ushatse kuvuga mu mpfunyapfunyo rero namanda yibaza ko ndabakunda cyane kandi ndabashimira ko mukomeza kudukurikirana nibutsa kandi n'umuntu atarakora subscribe abikore ugire subscribe hama tugira na like kuri kino kiganiro tugomba tubashikirize kuri no munsi tugira na share kugira ngo nabandi babibone rero kuri no munsi udasanzwe twongeye gutegwa iteka n'umutumire twarazanye ikindi gihe ariko twamugarukanye ku bwanyu kubera mwabidusabye no munsi tuza kuvuga ku kintu cerekeye imero z'abantu umuntu wese afise uko ameze afise nyene uko jemeze siko wewe umeze hari n'igihe ushobora kubona umuntu mufise ukuntu muhuje nyene ibintu ni kubera ayo mamero nyene rero ndazi neza ko kiza kubafasha kino kiganiro ariko reka manze ndamwakire anatondoye ko mvuga ibindi byose karibu cyane mushitsi wacu ego murakoze cyane ko ariko baradukurikira sinkiri umushitsi cyane muri kino iyo televiziyo mazina yanje murayazi ni Atanazi ngenda kuri yo nkaba ndumuhinga mu bijanye n'inyifato mu Gifaransa novuga ko sanzwe nakurikiranye ibijanye na psychologie clinique murakoze cyane murakoze kandi nizere ko mumeze neza nukuri tumeze neza n'amahoro menshi kabisa naga klima ni sawa ntitwatwaye klima ni sawa turagerageza murakoze cyane rero mwabonye umushitsi wacu yavuze ko atakira umushitsi ariko twebwe urumva tukomeza kumufata nk'umushitsi kubera n'umuntu adasanzwe kuri twebwe mugari karaba umusango siko rero muribuka ko mu kiganiro gishize yatubwiye ku bintu vyerekeye uruhagarara ariyo stress mu rurimi rw'igifaransa kandi birafite ukuntu bihuye n'ibintu by'amamero rero nivyo aje kutubwira uno munsi kandi murazi ko muri commentaire mwigeze kubisaba hari abidusavye yuko yo bitubwira ko ikuvyerekeye imero z'umuntu imero y'umuntu kugira ngo twitore neza umenye impamvu iyo stress iza bivanye n'ingene umeze kandi urumva araza kudusobanurira neza cyane kuri no munsi kandi abinginze mu mwumvirize murazi ko ari umwigisha mwiza mugaragaje ko umvirize ingene yatubwiye nyene ni umuntu yabinonosoye yavyize rero tutarinjira muri byose mwotubwira ingene ukuntu iyo ugo ruhagarara ufitaniye isano n'iyo mero ego cyane murakoze menyesha makuru ikintu cya mbere nagomba kubabwira nuko ubuheruka twavuganye ibijanye n'uruhagarara
turerekana ingene ruza iyo ruzanana n'ingaruka mbi rushobora kugira ku muntu ku giti ciwe. Rero nagomba guca ngira ko ndababwire uruhagarara mbega rufise isano iyihe nimero canke n'ikindi cirwa nzoza kuba neza mu nyuma cerekana gukomereka. Uruhagarara twarabonye yuko ni ikintu umuntu adashobora kwirinda kiba mu buzima bwacu bwa misi yose. Ariko ni gute n'umuntu ashobora kuba n'uruhagarara hama ntireze ngo rumutere ingaruka mbi. Ca tugaruka hahandi bivana nimero y'umuntu, kuko uko abantu baremye gutandukanye, nico gituma muzosanga mu myifato twifata ugutandukanye. Rero urwo ruhagarara iyo ruje rugahura na ya mero y'umuntu, umuntu acaheza akishurisha inyifato itandukanye na mugenzi we bivanye nuko imero nazo usanga ziba zitandukanye. Canke n'ibijanye no gukomereka ugasanga hari ikintu kije, tuzobigaruka ko ngira ngo mu kiganiro kizokurikira ingene uruhagarara rushobora gushikira abantu babiri ariko bagakomereka gutandukanye kuko haca hajamwo ya mero. Imero rero ni iki? Imero nimero ni iratandukanye na kamere. Imero nuko umuntu Imana yamuremye kandi imero ntihinduka. Mu Gifaransa baravuga ngo imero iri ine. Uko wavutse umeze niko urinda witaba Imana umeze. Kuvuga ko imero n'ukuntu Imana yaremye umuntu bidahinduka, nawe yohindura ahaba canke akiga canke akaja atandukanye. Ariko rero imero iratandukanye na kamere. Kamere nayo ni kwa kuntu umuntu yavutse uca wongera ko ibimukikije ico twita environnement. Dukuvuga ko imero rero mu Gifaransa bavuga ko ari ine, hama kamere mu Gifaransa nico bita caractère. Caractère irashobora guhinduka bivanye nuko uhinduye ikibano, nuko uhinduye aho wari usanzwe ubaye. Rero abantu Imana yaremye ku isi yose mu migabane itandukanye y'isi bari mu mero zine ngiriye ko bagabuye mu migwi ine arizo mero zine. Ego rero nagomba ngire ko mvuge umugwi wa mbere. Izo mero ni zine. Hari abo bita mu Gifaransa lesange. Lesange n'abantu turaza kuraba ingene bameze, inkomezi zabo n'inkeke zabo, n'abantu tuza kubona ko basanzwe ari abantu bakora ibintu bihuta. Babita mu kirundi ngo nabihuta. Imero ya kabiri nabo bita mu Gifaransa aba cholerique. Cholerique nabo n'abantu tuza kubona nabone bari mu bihuta, mugabo cyane cyane turaza kuraba ko usanga ari abantu bakunda ibikorwa cyane, turaza kubisigura. Umugwi wa gatatu nabo bita mu Gifaransa aba melancholique. Aba melancholique ni ba bantu bitonda, usanga ibintu byabo bitonda gose, bakora ibintu bitonda. Hama umugwi wa kane nabo bita les phlegmatiques. Phlegmatique rero ni bandi bita mu kirundi ba burengeti, usanga bo bararinduka, ndaza kubisigura mu buryo bwo kwa muganga. Akantu kari mu maraso gatuma bashobora kurenduka uko nyene, babita ngo n'abantu ba burengeti, murakunda kubukoresha mu kirundi. Nukuvuga yuko rero mwumvise ko navuze zine. Imero zibiri za mbere lesange n'abakorerike bagize umugwi munini mukuru, abo bita mu Gifaransa aba extraverti. Donc barafite ico n'abaciriye marafite ico bahuriyeko. Ego barafite ico bahuriyeko, bo bahuriye ko ibintu byabo bikora bihuta. Ariko turaza kuraba aho batandukaniye. Nabo bita aba extraverti n'abantu bugurutse, ashobora kugaragaza ibigumbagumba vyoroshe cyane gusumba. Reka turaba umugwi wa mbere. Umugwi wa mbere w'abasange turabe barangwa n'iki. Ndakunda gukoresha ibimenyetso kuko nibyo bisha bituma abakunzi ba TV bashobora guca birotuvamo wese karaba, kandi ndasavye bariko barankurikirana muze kuraba mukurikirane cyane, mwumvirize ibimenyetso. Ndavuga inkomezi n'intege nke. Uca wiraba, urabe mu bana, urabe abana bawe, urabe mu kibano, urabe dufatiye no ku buzi bwa misi yose. Nuvuga yuko rero aba basange canke bihuta barangwa n'iki. Ikintu ca mbere dosanga ari abantu bugurutse,
muzokuva mu kintu bavuga ngo ujya muntu ngo arugurutse ujya muntu ngo ameze neza aho ico bita mu gifaransa kuba ouvert ugasanga n'umuntu yugurutse kigira kabiri udosanga n'abantu bari très sociable no kuvuga ko ni wa muntu usanga yama mu bikorwa byo gufasha abandi babantu usanga bakunda kuba bari mu manza kuganda ugasanga niyari wagize anniversaire ukamusangayo n'abantu babana neza n'abantu muri rusange abayumva yo mu bintu byose ego kandi ngarutse inyuma gatoya aba bantu bari mu Rwanda babasange ubuzima bwabo novuga yuko buri tourne cyane buri orienté canke n'abantu bakunda kuba mu kigwi c'abantu niba abantu usanga bakunda irigara bakunda kubaha abandi bari usanga rero abantu bari très sociable cyane mu kibano ari abantu bakundwa n'abantu gose ikindi kintu dusanga n'abantu bama bakeye mu maso mu Gifaransa bavuga ngo n'abantu qui ont toujours de bonne humeur bakeye mu maso ugasanga bakeye mu maso basa neza ni wa muntu yama afise akamwemwe aguma twenga hari hose agaragazwa n'umunezero hama kandi ikindi kibaranga n'abantu batanga cyane ibyo bita mu Gifaransa kuba charitable baratanga gose igikurikira n'abantu dosanga babana neza n'abandi mu Gifaransa bavuga ngo ils sont doux avec son proche les proches bari kumwe n'abandi usanga babana neza n'abandi hama ikindi kibaranga uzosanga abantu babateza ibinkuru aho bari nirigara ni inkuru wumva hari usanga ni wa muntu basanze ari kumwe n'abandi usanga abantu ko baratwenga nta rungu bagira ago batwenza zano dukuru dutwenga mu Gifaransa bitariza animateur usanga abantu bateza ibinkuru cyane hama ikindi kimenyetso n'abantu uzosanga mu Gifaransa baba bafise ico bita la compassion naturelle n'ujya umuntu usanga ababara n'ababaranye akanezererwa n'abanezerewe uvuga yuko umusange muhuye canke uwo yihuta dusanga ari umuntu agusanze muri leta y'umubabaro ababarana nawe asanzwe uryohewe aryoherwa nawe hama kandi n'abantu batanga imbabazi vyoroshe turaza kubiraba tuzobiraba mu kiganiro kizokurikira hari abantu usanga gutanga imbabazi bibagora birafise iyo bihuriye n'ikiganiro kizokurikira ariko aba basange usanga ari abantu batanga imbabazi vyoroshe cyane akubwira ati ndakubabariye arakubabariye ejo nazura kuvyibuka ntabika inzigo kandi n'umuntu ukunyene atanga imbabazi vyoroshe niyo umukoshereje mufatanira aho nyene ni wa muntu akunda kwikoresha mu Kirundi ngo duheze wumva mugize ikibazo nawe muva muhejeje rero baratanga imbabazi vyoroshe cyane ubone nk'abantu usanga ashavuye usanga yavuze araza akagutuka akidesharja kuri wewe akakubwira ikimubakiye kandi muhejeje muhejeje hama kandi n'abantu barangwa no guca bugufi mu bijanye n'uburongozi usanga iyo bari mu kintu barubaha abarongozi babo ibyo bita mu Gifaransa ngo bari docile devant ses supérieurs hama kandi ikindi kintu kibaranga abasange n'abantu bari direct dans ses propos kuvuga ko ariko aravuga nta bya bindi bavanga ikigamba we ntibibaho ikintu cera avuga ko cera ikintu kitameze neza avuga kimeze neza n'igihe bari umugamba umugamba w'umusanga aribagira ko ari umugamba bice bisanga byagenze neza usanga n'umuntu ari direct aravuga ikiri ku mutima bagishikiriza n'igihe cyo bakita kunejereje hama ikindi kintu twavuze ko abantu batanga morale cyane n'abantu batero batanga morale aho bari guma batwenza aho bari n'abantu baguma kuvuga ko ageze uyo muntu mumufise mu mugwi iyo adahari murumva ko ari ikintu kibuze kuko yashitse arabatera morale akabaganiriza hama kandi rero aba bantu ikindi kintu kibaranga uzusanga ari abantu bakunda gushaza barakunda gushaza abasange uzusanga ari nk'umugabo yambaye agashenete ugasanga agapantaro n'agashati yarabihuriye ugasanga n'abantu bakunda gushaza turaza kubira gituma bakunda gushaza n'abantu baba mu bintu vyinshi cyane kuba mu bintu byinshi rero ugasanga kenshi n'abantu bakunda gufata amajambo iyo bari mu bintu usanga n'abatwara amakomite y'imanza usanga n'abantu usanga bari mu makomite atandukanye kubera bazi ko baza guhagarara imbere y'abantu rero barabyigengesera usanga n'abantu babumva bakora ikintu cyose nyine kirafashe uyundi n'abantu muzokumva mu Kirundi babita ngo babambone urumva azi ati jewe ndazi ahantu ngenda bifite umugenzi we arambwira ati jewe vraiment nje mu rubanza hakunyima ijambo fu munyima ico wonywa
n'abantu bakunda gufata ijambo cyane bakunda kuvuga rero kubera bazi ko bahagarara imbere y'abantu kandi iyo bavuze abantu babumviriza kandi basanze batwenza kenshi rero usanga baba mu kwambara bakonkoroze bambaye ibintu bisa bajanishije rero abantu bari muri uwo mugwi hariho ibintu biborohera cyane kubera ukuntu bafise akarimi gasosa bafise art de parler yo kuvuga niki cyane cyane usanga mu myuga iborohera cyane n'abantu barakunda gushobora gucuruza abana gucuruza bisaba ko ufise akarimi gasosa sinzi ko murabona mugiye mu isoko guhara n'umuntu yakwita tonto tantine sheri shushu ugatebuka mugurira ikintu utabiteguye kukigura je barabishaka kugura ikintu ntagiteguye kukigura nashika muhera umuntu aguha keya kwivata imana yanje turi mu munda muvimbira taje ndamushoreye kwera ugasanga aragutumye ugura ikintu utari wabiteguye ikindi kintu barashobora umwuga wo kwigisha kuko urumva deja barafise iki kintu cyo kuvuga biboroheye art de parler barigisha ikindi gikorwa bakunda gushobora cyane ni igikorwa gifatiye ama protocole bya bintu nk'abantu bicarika abantu b'abantu bayobora abantu aba bantu vraiment barabishobora cyane barashobora protocole gose cyane kuko ni umva protocole abona kugira ngo umuntu protocole yohegwe ni kujya kuntu azagutwengera abasange nabo ngira ngo arashaka gutwenga atanakuzi agutwenga atanakuzi rero nitworangiriza ku makarite gusa reka tuvuge n'amadefu urumva barafite n'amadefu cyane nanjye ubona ngo muvuga ati none abantu misanzwe ni bajuru misanzwe reka bumvirize rero bafite intege nke burya rero ku bantu bemera imana ingene imana yaremye umuntu usanga ufise intege nk'ugira n'inkomezi nta muntu yama yikwica katwumvirize rero ko bariko baradukurikira twumvirize nawe intege nke zabo ariyo madefinition ko navuga yari amakarite yabo mu mugwi w'abasange intege nke zabo nabo nizihe ubwa mbere n'abantu bahindagurika bagira changement rapide d'humeur numva uko musize mu gitondo se kumusanga ku mugoroba niba mu gitondo wagiye mutwendo bashaka gutaha muri ko murashwana bafite changement rapide d'humeur hama n'abantu batagira kwihangana manque de persévérance ariko aracuruza itomate akabona mu gitondo nta bakiriya yaronse bash ku mugoroba bashije kugura irengarenga nazo bagerageza ntibagira nafise perseverance cyo kwihangana hama bari instable kubera iki nabantu banahumagaze kubera bari mu tuntu twishi urumva kubera usanga ari mu bintu byinshi usanga atata ikindi kintu kibaranga nka defo ikomeye nabantu bariko barakora utuntu bakora utuntu twa hejuru barayeyembeza nk'ubu ufise umukozi bajya abakozi bakora mu nzu umusange arashobora kuza agakoropa hajya ahantu ubona mugabo ugasanga munsi y'imeza ntiyakorofye akwemeza ko yakorofye mu cyumba n'abantu ngene bibiryoha baguma bashaka kwibwira mu nkuru yereka arakora ibintu nabikora yirohagera ngo yisubire muri za nkuru ziwe bavuga yuko n'abantu bakora utuntu twishi mugabo ibikorwa byabo ntibabishitsa kwiherezo ngo babikore neza mu gifaso bavuga ngo itushe n'abatushatu menoforie afo n'abantu bakora ibintu mugabo gasanga nta kintu akora bakirangize neza hamudosanga mu bijanye n'uburongozi n'abantu ufise nk'umugambi muri ko murakorana umuntu ashaka kwamamariza neza ibikorwa bajya bakora amapredoyer bajya bakosha kuvuga umugambi muri ko murakora bakawumenyesha abantu bakawukundisha abantu marketing arekora neza kubera akarimi kabo gasoza hama ikindi n'abantu navuze ko bahindagurika bari facilement influençable uje ukamubwira ati Ariera n'umwana mubi ava ngaho nyene yayifashe ko ari umwana mubi kandi karimo ko muraganira neza nanavyumvira ko nta mwanya yo kuvyumvira reka nta mwanya yo kwimvira afise kandi ari mu bintu byose afeta ari hose nk'imvura wifashe rero bavuze ngo ameze nka papillon nk'akanyugunyugu gatora kuri rishugwe kangara gatora kuri rindi rero bari ntaho magarara cyane hama kenshi bafata ingingo z'igihutihuti baba ko bafata des décisions imprudentes bafata ingingo z'igihutihuti ikindi n'abantu baresha cyane n'abaseducteur akende kina gukurako akubwira utujambo turyoshe mpaka cyo nagiye kuna abaseducteur cyane hama n'abantu basesagura ni babisesagura ashobora kuzanga akababwira ati je vraiment ni babahereze icupa abongera kandi umuhira tarasi yasizatanze ni babisesagura gose hama n'abantu barangwa no gusamara
arashobora kuba ariko arakora dosiye ugasanga ariko itaba telefone ugasanga ariko afata randeva ahantu barasamara cyane ikindi kintu abantu batabika ibanga nk'umubwiye timbiriza rero ikintu ndakubwiye ugihore n'ibanga mupfa kuvana gusa aca agenda akabwira uwundi timbiriza rero ikintu bambwiye n'ibanga nawe nakubwiye rero kigumana n'ibanga ntibagira ibanga abahinga bavuga yuko ari n'abantu bameze nk'itito boye habiri bicariye bigasohokana hariya afatwa kuntu baba bashuje muri bo urumva ntibakontorora amajambo ni ukuvuga yuko rero biramutoroka ugasanga byamugoye yavuze ibintu bamubujije rero urumva rero n'abantu urumva ko mugabo twavuze ko izi mero aya makarite n'amadefo suko umuntu adashobora kuba umuntu muzima tuza kuraba ingene abasanga ashobora kuba muzima nuko hari ivyo acategereza gukorerako nk'umusange ubwa mbere nk'ibintu ategereza gukorerako kugira ngo za defo neje kuvuga za ntege nke neje kuvuga zitume abo umuntu ari equilibre ameze neza ubwa mbere nuko acagira akarero gake mu byo gutanga agatanga akoresheje ubwenge hama kandi nuko kugira ngo agerageza kugira icyo bita mortification de la langue ivyo avuga ashobore kubimezera no kubipima cyane ari niyo madefo particulier bafise hama ivyo akora agashiramo la modestie ni gukora ibintu avec tempérance hama akagira akantu ko gucisha bugufi ikindi akagira ibanga iyo umaze kumenya kuri muri uwo mugwi ni byiza yuko uvuga ati ivyo byose ikintu nibanga kiravugwa iki nikivugwa rero urumva ni ukuvuga ko twavuze kumusanga afise inkomezi afite intege nke iciza cuko abakunzi bative ko baradukurikirana ciza inyigisho ni kugira ngo umenye imero yawe hanini haruhande yo kumenya amakarite yo kumenya n'amadefo canke intege nke kugira ngo uzikorereko ni kugira ngo bikorereko kugira ngo ntibikubuze ejo gushika kure canke ngo bibe handicap mu buzima bwa misi yose iyo rero n'umugwi wa mbere ndabaze gatoya kuko uyo muntu nyene uyo musanga ego mbega nk'ubunye nko muri famiye ari nk'abana bavukana ari babiri bameze uko birashobora ko bashobora kubana neza cyangwa bama bagwana aba ari ingorane hama ikindi naco birashobora gushika ugasanga umugore n'umugabo bose n'abasanga ico kintu kirakomeye cyane jewe umuntu ndabiraba kubizera iyo hageze aho hantu nibaza ko Imana yadufasha cyane muzorabe kenshi iyo umuntu yagira shwa ahitamwe wabakana kenshi ibyo bintu ntabyo turaba kandi urumva abantu ntibabizi cyane ni ibintu babitamenyerewe wowe ca wiyumvira turaza kuraba izi mero zose tumaze kuzibona tufata nk'abantu babiri baba mu nzu bose barurumba basanzaza ibintu bavuga amajambo menshi musanze iyo nzu ni nk'isoko ariko turaza kubiraba kenshi usanga mu rugo umwe yihuta undi atwara buhoro buhoro Imana yafise ukuntu icibikora nka jewe nifatiye ko tubana je ndi muri no migwi ya mbere yihuta ariko tubana agenza buhoro buhoro usanga rero kenshi byabaye kandi ugasanga n'abana batuvuka ko batwaye umwe canke batwaye uwundi jewe nk'abana banje umwe yarantwaye undi atwaye mama wabo umuje usanga rero ari ukuntu Imana igendera bigenza ugasanga harimwo equilibre kandi ugasanga iyo equilibre mwayisanzemwo sukuvuga ko arico ariyo mwateguye yego ndizera ko bino bintu biza kugira ico bitumaniye cane gose yaba ku bantu babanye nimba byarashitse ugasanga musangiye imero kuca mukorera ko kuri ayo madefo kugira ngo murabe yuko kugira ngo murabe ingene bishobora ko hari ingo nyinshi zikunda kubona ugasanga ni induru gusa umwe ava mu kabare nyene yaborewe uyundi urumva ni ibibazo ugasanga na makofi gusa mu rugo makofi urumva ntawe wihangana bose bose nta numwe afite bameze nko kayi bari ku mabisi kandi urumva kandi mu rugo habwirizwa kuba ibanga cyane mwese musanze mutagira ibanga n'ingorane nukuri abasanga ndabasuhuje aho muri ko murankurikirana abasange mwumvise amadefo intege nke muzikorere kugira ngo muri abantu beza abasange muri abantu beza ariko no kugerageza murabe yuko ayo madefo cyangwa izo ntege nke muzikorere ko ntizibabuze gukora ibikorwa bimwe bimwe unyemereye two kwihuta tuje ku mugwi ko n'imigwi tuje ku mugwi wa kabiri umugwi wa kabiri nawo bita bakorerike twabonye ko abasange ubwa mbere n'abantu ubuzima bwabo buri turune mu bantu ariko abakorerike zo gusanga ubuzima bwabo buri turune mu bikorwa abanini babandi muri societe bita babikorwa
usanga umwanya muniniya ari wa muntu ari muri biro ntavayo, ari wa muntu ari gucuruza ntavayo, usanga n'abantu bafise bakunda ibikorwa cyane gose bakunda ibikorwa barangwa n'iki. Reka turabere inkomezi z'abakorera. Inkomezi za mbere nuko usanga ari abantu baciye ubwenge. Uzoraba no mu ishuri hari abantu usanga ikaye umwe yiga isaha 2 undi akayiga 30 n'abantu bafise ubwenge naturel, burya bwenge ndemanwa. Abantu muri mugwi bagira ubwenge ndemanwa. No kuvuga yuko baranavuga mbere yuko abantu batwaye Amerika benshi havuyemwo umwe bari muri umugwi wa kabiri n'abakorerike, havuyemwo bita Obama ni bava ko yari umumelankolike. Rero urumva rero bwa mbere bibaranga n'abantu bafise ubwenge bwinshi, bwa kabiri n'abantu bari optimiste, kuvuga ko yihaye intumbero arayishikako. Ikindi kintu ni wa muntu yari umurongozi akora ibikorwa neza, c'est un chef qui a de l'énergie mu Gifaransa. Hamuzo usanga abantu baba bari imbere y'abandi n'abarongozi usanga bari imbere y'abandi cyane, kandi ugasanga no mu burongozi arabikora n'igihe akabikora neza n'igihe yoba ataravyize. Ikindi usanga ari abantu bakora ibintu binini agatangura gucuruza isigarete ugasanga afise company ikora isigarete, agatangura gucuruza irengarenga ugasanga afise societe ikora ji y'irengarenga par exemple. N'abantu bakora ibintu binini cyane. Hama ikindi kintu uzosanga ari abantu bafise urutonde, ari organizer avuga ati saa 4 ndakora ibi, saa 5 ndakora ibi, n'abantu banyarutonde cyane. Ama n'abantu kenshi usanga mu Gifaransa babita kugira esprit d'initiative. Ni wa muntu umuhaye iki gikorwa aravuga ati iki gikorwa umuntu ampaye nashobora kivyaza mwiki, baragira initiative. Afite kutagira initiative n'ujya muntu akora ico wamuhaye gusa, ariko aba bantu arashobora gukora ico wamuhaye akongera akarenzako. Barafise ukwihangana. Ikindi nuko usanga iciyumviro cyo mu gishikiriza arakirambararako. Avuze ati iciyumviro niki arakirambarako cyane. Hama n'abantu bari dynamique usanga bakerebutse bafise umwete cyane. N'abantu ikindi mu Gifaransa bita bari autonome n'ujya muntu usanga ashobora gukora ikintu agikora neza atawundi muntu ariko aramufasha. Ikindi kintu kibaranga nuko ari abantu n'abakozi cyane, barakora cyane gose. Ego ni ufise muri societe ufise vraiment umuntu azoshikana kure igikorwa. Reka tuvuge intenge zawe twasanze yuko umugwi wose urafise inkomezi n'intege. Intenge z'aba bantu b'abakorerike ubwa mbere n'abantu bafise ubwibone, bafise orgueil. Iyo orgueil yabo cyangwa ubwibone bwabo buva yuko kubera ukuntu bakora ibintu bikomeye bashika ku bintu bihambaye, muri bo usanga kenshi bafise ubwibone uko umengo adahari ibintu byose byokononekana. Ikindi kintu usanga ari abantu bakomana umutima, bafise directeur du cœur. Umva ni wongorora womvuna ahashize ntagomba gukurayo. Hama n'abantu barangwa n'ishavu cyane, baragira ishavu gishi. Urumva ko n'izina ryabo rivuye muri colère, rivuye muri colérique. Hama kenshi uzosanga indi intege nke bafise n'abantu batwaza igitugu n'abadictateur. Nuko murakora ikintu ashaka umikoro uko acumva mu bikoro uko abibona. Amateko menshi cubona uri umukorera uri gukoresha basanga nukuri n'inzigo yo kwica. Umva basanga bakora ibintu biruka bakabikora baticaye neza. Umva rero kenshi usanga ari umudictateur cyane. Hama n'umuntu kenshi usanga akonta ku mapropos yiwe, ababona umengo ivyumviro vyiwe nivyo vyoshigwako, nivyo vyoshigwa imbere. Bya bindi byo kuganira ngo mumvire ico abandi bavyumva ko wewe nubwo bafise ibyo yapanze kuri wo, nubwo mwoza n'andi mayide ntari flexible ngo ashobore korosha. Usanga kenshi n'umuntu ashaka ko ivyumviro vyo ari byo bikurikizwa cyane. Hama kandi n'abantu bari tetu, umuntu ari tetu n'umuntu adahanuka, basanga nyene ni wongorora womvu ntahashize nakura. Hama kandi n'abantu barangwa na hypocrisie. Hypocrite no kwiyorobeka kubera bafise imbono niyo bariko baraja, ni ukuvuga ko iwabo bavuga ngo rafe justifier moi, ikintu cyose gishobora gutuma ashobora gushika kure. Peu importe ikiguzi bimusaba wewe arabikora. Urumva rero nuko abakorerike twavuze inkomezi zabo, turavuga n'amadefo yabo. Ariko kindi kintu twavuga nuko twavuga ni ibiki bokora kugira ngo nabo bigende neza, amadefo particulier yabo
defo particulier zabo ubwa mbere barangwa n'ishavu amadefu ni za ntege nkeya icya kabiri nabone bari impatient cyane ariko arakora ibikorwa umengo afise nyene umururumbo kuko ico kintu agishikeko hama ikindi kintu barangwa n'ububeshi n'uruyeri kugira ngo bashike kuco bashaka iyo no madefu particulier yabo nibiki none bakora kugira ngo nabo bakora ibintu neza ubwa mbere no guca bugufi fuke bagira imirite ikindi nuko bubaha abandi cyo twita obeissance bagatahura yuko hari ibyo badashoboye abandi bashobora kubashoboza bagatahura neza yuko ivyumviro by'abandi bishobora kuza bikabuzuza hama kandi bakagira icyo bita la simplicité ni igicugu gutwaza buhoro buhoro ukaba simple cyane hama ikindi no gutanga la charité bagatwaza buhoro buhoro hama bakorusha kugira ngo bigende neza ntagire ikibazo bashobora kugira abo rero meje kuvuga n'imigwi ibiri bari muri ba bantu bugurutse yego ntibugurutse kumwe mugabo nabantu bari muri wa mugwi munini ya twisaba extraverti bashobora gushikiriza ibintu vyoroshe aba extraverti no mugwi w'abantu bashobora gushikiriza ibigumbagumba bakagaragaza ibigumbagumba vyoroshe cyane rero abasanga n'abakorerike bari muri yo mu mugwi umwe munini ndetse akabazo gato hari ikintu mwavuze ku byerekeye amadefo yabo intege zabo yuko bagira n'abantu bagira ishavu ryinshi mugabo urumva n'abasanga mwavuze ko bagira ishavu ariko bobo ihera n'ingoga bobo none aba bagira ishavu kenshi irashobora kubatebako naho nabone bari mu bugurutse baragira ishavu rishaka kubatebako mugabo bobo turaza kubona abari inyuma aho bitandukanirije barigaragaza ko ari umuntu ashaka kugira ishavu ntubibone nk'uyu mugwi tugire dushikire n'abantu ashobora kwibikamwo ibintu ntushobora kubidekoda ko yashabwe cyane yanezerewe donc nk'umukorera urashobora kubona ko ego cyane numva hari igihe ushobora gukorera ikosa umuntu wowe je rumva ndagukorera ikosa nabimenye mugabo wewe ryagushavuje ariko ndashobora kubona ko wahindutse nyine nkavuga ati none habaye iki rumva barabigaragaza bo barabigaragaza bari muri uyo mugwi aba extravert n'abantu bagaragaza ibigumbagumba byaba viza canke bibo barashobora kubigaragaza gusa nashaka kubwira ati wambabaje arashaka kukubwira ati wambabaje canke kabikubwira gukubise ko nabone n'abantu bagaragaza ibigumbagumba cyane